idasanzwe ya perezida wa Amerika Barack Obama mu karere k'ibiyaga binini Russ Feingold yarabonanye ejo ku munsi wa mbere n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Petero Nkurunziza mu ntara ya Ngozi. Icari camuzanye ngo nukuraba ukugena Burundi bwabigenjeje kugira buve mu ntambara. Ngo Burundi bushobora kubera akarorero ibindi bihugu vyo mu karere k'ibiyaga binini. Inkuru dushikizwa na Tabita Mukamusoni. Mu gihe iyo ntumwa idasanzwe ya perezida Obama yari yaje kuraba ico leta zunze ubumwe za Amerika zofasha mu kugarukana amahoro mu bihugu bigize akarere k'ibiyaga binini, Feingold Russ icari camuzindukanye mu Burundi ngo nukuraba ahanini uko Burundi bwabigenjeje kugira bushike ku ntambwe bugezeko mu kugarukana amahoro nkuko tubimenyeshwa na Wirinyamitwe icegera c'umuvugizi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi. Icari kimuzanye nkuko yabimenyesheje umukuru w'igihugu yagize ati ndiko ndagendera kano karere nsanzwe ndiko ndagerageza gutahura ivya kano karere kugira ngo Amerika igira icifashije kugira ngo amahoro n'umutekano bishobore gusasagara cyane cyane muri kano karere bafatiye kubiriko biraba muri Kongo aho musanzwe muzi yuko vy'umutekano guma utosekara. Hanyuma rero turavye mu Burundi ingene mufise amahoro n'umutekano, turavye mu Burundi ingene cyari igihugu cyari kirimwo intambara akujya nyene kwa Kongo, tuje kuraba ingene mwavyifashemwo ico ivyabagoye n'ivyo mwashitseko kugira ngo mushobore kuronka amahoro ameze nkaya. Uvuga yuko igihugu c'u Burundi gisigaye kiri mu bihugu vy'akarorero bashobora kurabira ko umutekano. Ego cyane nkuko nawe nyine bimenyesheje yagize ati mu Burundi muri akarorero aho umugambi w'amahoro washoboye kuja mu ngiro kandi birakunda. Abantu baricaye baraja mu biganiro, bahejeje ibiganiro barashika ku masezerano, bamaze gusinya amasezerano barashira mu ngiro, hanyuma barakurikirana vyose gushika naho n'abasubizwa mu buzima busanzwe basubizwa mu buzima busanzwe. Hanyuma ubu abarundi bakaba bitwararitse ahubwo ivyo guteza imbere igihugu cabo gusumba ivy'umutekano kuko umutekano n'amahoro birasasagaye mu gihugu cose. Mu Burundi biribonekeza ko hirya no hino ku munsi aravuga nk'umuntu umwe yishwe, babiri bishwe, ugasanga abantu barapfa imigambwe, ugasanga abantu barapfa amatongo. Tubazo nk'umwe n'uto duto ntidushobora gutuma umutekano w'igihugu uhungabana, igihugu kija muri wa mugwi w'ibihugu bitagiramwe amahoro. Ivyo n'ibintu nogira nti vyamaho haba mu Burundi, haba mu karere, haba muri Afrika, haba kw'isi yose. Ntaho utuntu nk'utwo tubura. Ivyo rero sivyo bivuga yuko igihugu casubiye mu mutekano muke. Oya, abantu bazokwama bafise ivyo bapfa kuko ahari abantu hamurunturuntu. Na kimwe cemeza ko intambara iri muri Kongo idashobora gushika mu Burundi na cane cane ko ivyo bihugu bibiri bihana urubibe. Petero Nkurunziza arongoye igihugu c'u Burundi yamenyesheje ko ico kibazo President Museveni arongoye igihugu ca Uganda ariko aragikemura neza mu kumvikanisha amareta, ariko ngo harakenewe iyindi nyishu kugira umutekano ushinga imizi mu karere k'ibiyaga binini. N'ubunyene Wirinyamitwe nicegera c'umuvugizi w'umukuru w'igihugu. Nyene cyo umukuru w'igihugu c'u Burundi yagize ati ibi biriko biraba muri Kongo ntibigo muri Kongo gusa kuko akarere karafatwa vyanka vyakunda nk'impunzi zirava muri Kongo zigahungira mu Rwanda, muri Tanzania, mu Burundi n'ahandi. Rero ico kibazo kiriko kirigwa n'akarere nivyo mugabo hobaho n'ukongereza inguvu ku buryo hoboneka nk'abantu b'incabwenge bo ngaha nyene mu karere. We mbere yatanze akarero ati wofata nk'abahoze barongoye ibihugu ku buryo mbere yaciye agira ati no mu Burundi nimwakenera turafise abantu nk'uwahoze arongoye igihugu Petero Buyoya yagize icamara muri Mali kandi yakoze bigashimwa. Turafise president Ntibantunganya asanzwe yarakurikiranye ivya kano karere, ivya kahise ka kano karere avyumva neza. Turafise president Ndayizeye Domiciano nawe yakoze mu gihe bitari vyoroshe agakurikirana ivyerekeye umugambi w'amahoro hano mu Burundi. Leta zunze ubumwe za Amerika ziyemeje gufasha kugarukana amahoro mu karere k'ibiyaga binini mu Burundi ngo bagiye kubafasha mu iterambere mu ntumbero yo kugira bagwanye ubukene abarundi ntibazo have basubira mu njyane bivuye ku bukene. Petero Nkurunziza yaciye asaba Feingold Russ ko Amerika yobafasha mu gisata c'umuyaga nkubana cane cane kugira ngo abarundi bashobore kwiteza imbere. I Bujumbura, Tabita Mukamusoni, Bw'Ijwi rya Amerika. Turagushimiye Tabita kuri